barundikazi bakunzi b'Uburundi, imyaka 58 irarumanye Uburundi buhabuje intahe yo kwikukira. Imana mushobora vyose nihabwe icubahiro kibereye, tuyisabe dutera intege, iduha ubwenge n'ubwitonzi, turi hamwe twese mu runani rw'intamenwa, dukore dutsimbataze intahe yo kwikukira kandi birashoboka. Uyu munsi mukuru ubaye turi mu mubabaro ntangere, umubabaro ukomoka ku rupfu giturumbuka rw'umukuru w'igihugu cacu nyenicubahiro Petero Nkurunziza, yabaye imboneza mu gutsimbataza intahe yo kwikukira. Dusabe Imana mushobora vyose imurose ubugingo budahera mu birimba vy'ijuru. Duhimbaje kandi uyu munsi mukuru mu gihe isi yose yiva ikagera yugarijwe n'ikiza karanda corona. Ico naco mukaba muzi ko kibuza abantu kwishira bakizana. Ibuye riserutse ntigica isuka, kandi mugabo atinya ingwe ntatinya iyamwinjiranye. Guhera uyu munsi nyene twahagurukiye ico kiza gushikaho tukirandurana n'imizi burundu. Tuwuhimbaje kandi duheruka mu matora y'umukuru w'igihugu, ay'abashinga amateka n'ay'abajenama b'amakomine yose uko ari atatu abera rimwe, hakoreshejwe uburyo bw'abarundi ubwabo, yitabwa ku rugero rutari bwashikirwe mu gihugu cacu, aba ku mugaragaro atagitsure c'abakoroni, kandi agenda neza mu nteguro no mu vyayavuyemwo. Kwishingira intwaro mwitekane ry'abenegihugu kikaba ari kimwe mu bimenyetso bikomeye vyerekana ukwikukira kw'igihugu. Tuwuhimbaje kandi umukuru w'igihugu mushasha aherutse gushikira amabanga ku mugaragaro yo kurongora igihugu. Ibirori vyo kumwimika vyabaye ishengero rikoranye, ararahira imbere y'Imana n'abenegihugu, abari mu migambwe n'abatari muri yo, abamutoye n'abatamutoye, abaserukira ibihugu vyabo n'amashirahamwe mpuzamakungu, tutibagiye abashitsi b'iteka bavuye mu bindi bihugu. Ikindi gikorwa gihambaye kijanye no gutsimbataza intahe yo kwikukira kwabaye ukugena no gutanguza ibikorwa vy'abagize leta y'u Burundi yaraye ishikirijwe abarundi n'amakungu. Ivyo vyose vyakozwe mu bwigenge ntangere, hisunzwe amateka n'amategeko y'u Burundi. Turipfurije rero abarundi bose aho bari hose mu gihugu canke mu mahanga umunsi mukuru mwiza, umunsi mukuru w'akanyamuneza. Twiyumanganye naho turi mu mubabaro, twongere tuwuhimbaze twibuka incungu y'intahe yo kwikukira umuganwa Rudoviko Rwagasore, abamufashije urugamba hamwe n'intwaro zagize uruhara mu gutsimbataza intahe yo kwikukira nka nyenicubahiro Ndadaye Melchior na nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Uyu munsi mukuru tuwuhimbaje twishimikije icivugo, ivyo nkora vyose nivyo bihesha ishusho Uburundi bwacu. Tuzirikane rero ko icifuzo ca mbere kiri mu ndirimbo ndangabuhizi y'igihugu cacu arico shinga icumu mashinga gaba intahe y'ubugabo ku bugingo, gishirwa mu ngiro mu vyo dukora, mu vyo tuvuga n'inyifato yacu. Amakungu azotwubaha twiyubahirije, kuko umuntu yubahirwa ico bamubonamwo. Nimuze rero dukore kandi tuvuge ibitera iteka Uburundi, twamirire kure ico cose coza gikoze isoni igihugu cacu. Ako kamo ko gushinga icumu mashinga tubicishije mu gukora ibihesha ishusho nziza Uburundi bwacu, gategwa abarundi twese atanumwe asigaye inyuma, baba ari hagati mu gihugu, abakandizi b'Uburundi mu makungu, ndetse n'abarangurira imirimo itandukanye mu makungu. Umwe wese akora ibikorwa kandi arangwe n'inyifato n'imvugo bihesha iteka n'icubahiro Uburundi.
twamize ku muzirikanyi wa mwibutsa wa basokuru ngo urera nabi ugatukwa n'abakwe. Barundi kazi bakunzi b'Uburundi, namwe mwaravyiboneye, abandi mwaravyumvise mu biyago, abandi mwarabisomye. Urugamba rwo guhabuza intahe yo kwikukira ntigwari rworoshe namba, ariko kubera Imana mushobora vyose yagiye imbere Uburundi n'abarundi bararugwanye bagira ko bararutsinda. Ugahabuza intahe yo kwikukira kwarababaje abakoroni n'abarundi b'abahemu n'abanda yamutaye. Nkako abo tubabwiye intahe yo kwikukira yabakuye amata mu kanwa, kuko ivy'igihugu vyose vyari vyarabaye nka gwabo, ari naco gituma ataco batakoze kugira ngo ukwishira n'ukwizana kw'abarundi kuzimangane burundu. Dutereje amaso inyuma muri kahise k'igihugu cacu, dusanga intahe yo kwikukira yamigarukira aho gotera izuba. Intwaro ya demokarasi yoyishigikiye ikama inigirwa mu meshi, amahoro n'umutekano bigahungabana keshi, intwaro z'agahotoro n'agacinyizo zikiganza, ubutungane agateka kazina muntu n'amategeko agahonyangwa. Inkurikizi z'ivyo vyose kukaba kwabaye ukurara rubunda, guhunga igihugu c'amavukiro, isinzikara ry'ubutunzi rusangi n'ayandi mahano yahanze Uburundi. Ikibabaje kuruta ibindi vyose n'amaraso ya bene Burundi b'intungane yasesetse keshi. Agahengwe katanguye kuboneka kuva mu mwaka wa 2005 aho twinjiriye mu ntwaro ya demokarasi atari uruhendo, gushikaho twese twumva ko tugize igihugu kimwe, umuryango umwe, aho twifuza ko dutera imbere twese kandi dufatanye mu nda, tuzi ko turi abana b'igihugu kimwe dusangiye gupfa no gukira. Naho injavyi zabandanije zitoba, twarabandanije urugendo rugana muri demokarasi y'ukuri ishigikira intahe yo kwikukira, kanatsinda amaso y'ibikere ntabuza abavoma, kandi ngo imvura irahinda ntibuza abasenya. Kuva mu mwaka wa 2005 haribonekeje umwitwarariko udasanzwe wo guhagararira, kubungabunga no gutsimbataza intahe yo kwikukira. Ivyo bibonekera cane cane mu nyigisho zo kuzirikana igihugu, gukomeza urukundo n'ubumwe muri bene Burundi, kubumbatira umutekano, gukingira ubutunzi bw'igihugu, guharanira no guhagararira inyungu z'igihugu hamwe no guteza imbere igihugu. Izo nyigisho zatanzwe mu gihugu cyose, mu bisata no mu migwi itandukanye igize ubuzima bw'igihugu cyose. Zaradufashije kumenya amateka n'amabanga vy'igihugu, turamenya iyo tuva n'iyo tuja, turagaruka ku isoko ry'iteka n'itekane ry'igihugu, ku karanga n'akarangamutima k'umurundi kama. Ubu turabona ko abarundi batari bake bamaze kuvavanura n'agatima ko gutuka no gutyoza igihugu cabo. Mbere ubu urabona nka bose banezererewe igihugu cabo. Iri ni ragi ryiza dukesha umuhisi nyanicubahiro Petero Nkurunziza. Dusaba izina murundi wese kwamazirikana iryo ragi, yongere arigendere mu mvugo no mu ngiro. Barundi kazi bakunzi b'Uburundi, ego nivyo intahe yo kwikukira imbere ya vyose ihera ku kwiganzura agacinyizo, agahotoro n'agahahazo kaba kavantara, hanyuma tukishingira intwari ibereye ijanye n'ivyipfuzo n'imico yacu. Yamara rero Uburundi ntibwoshinga icumu mu mashinga butubatse imigenderanire myiza n'ibindi bihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu. Turazi kandi turazirikana ko isi idasakaye, kandi ko bwuguruje ku mubanyi iwawe buba bukeye. Akarero ka hafi ni kiza karanda corona, caratanguriye ku muntu umwe mu gihugu kimwe, ariko uno munsi cararandagase isi yose, kandi inzira irashe yo kugitsinda nuko ata muntu n'umwe canke igihugu na kimwe co kwigira sindabibazwa. Iruhande y'ibiza bitazira umwe
biramaze kugaragara ko ihindagurika ry'ibihe n'ingaruka mbi zibiherekeza zikomoka hanini ku mahinguriro y'ibihugu biteye imbere kurusha ibindi. Ariko izo ngaruka mbi zimeze nka ya nkuba irabije utagira ngo marabasi, kuko n'umukunzi birajana. Iyo ibihe bihindutse, akayaga keza kagakena, bizana ingaruka ku bantu bose bo ku isi yose. Amakungu rero ni twese, nta n'umwe avuyemwo, dutegerezwa gukorana atabugunge n'uburyarya, tugasenyera ku mugozi umwe, tukazirikana ko dusangiye ugupfa no gukira. Imbere y'ibibazo biraba isi, nta kwimbana mu mizi canke ngo tubone ko ari vyiza ko umwana wundi yimba guhisha ivu. Ngico icatumye twitwararika imigenderanire, tukarondera abagenzi b'ukuri mu mpande zose z'isi, banja tuyaga nabo turabirinda. Kukaba nkako turazirikana na ntaryo ko agafuni kabagara ubumwe arakarenge, ko iminwe ivyo iryoha inyuranye, ariko ntitwiyobagiza ko uwutokuvuna yo kuva inyuma. Vyongeye gushinga icumu mu mashinga ntivyizana, biraronderwa. Nakare ngo nta utegwa iteka atekeye mu vyatsi, kanatsinda uwushaka iteka araritekerera. Uno munsi kubona hari ibihugu vyadukumiriye, ibindi bikadutobera isoko, ariko tukabandanya tubaho, mbere tukabaho neza kuruta imbere yaho, ni kimenyamenya ko twanagutse, ko twasubiranye rya teka ryo kwigaba tukigaburira, kanatsinda ubu dufise n'ishingiro ridushikana mu rubanza tutarabavumvyi, ariko turabatumire bahire. Uko niko twashoboye kwitaba kamo twatewe n'amashyirahamwe mpuzamakungu, turatabara mu bihugu bitandukanye amahoro n'umutekano vyahungabanye. N'ubu tukaba turiko turafasha mw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu kugarukana amahoro mu gihugu ca Repubulika ya Centrafrique, tukongera tugafasha ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia. N'ubu nibadutabaza, Uburundi tuzokwitaba akamo, kuko dusigaye turi abazimyamuriro b'amakungu. Ico gikorwa c'iteka catumye Uburundi bushinga icumu mu mashinga, kandi bwabaye ubutumwa turungikiye isi yose ko turi magiriranire, ko twaremewe gufashanya, tutaremewe gufashwa. Basokuru barayamaze ngo nta uhomera iyo nka, barongera bati nta mpera y'umurozi, kandi bati indambi ntiyengegwa. Naho twakoze ibishoboka vyose ngo tubanire neza ibindi bihugu nk'abazimyamuriro n'abakunzi b'igisimba mwavu, hariho ababirengeje ko uruho rw'amazi baratudurumbanya, barambika ibara Uburundi n'indongozi zabwo, bakorera intebe ishushe igihugu cacu, bagifatira ingingo z'akarenganyo n'agahotoro. Ivyo vyose bakabikora bihetse kuri bene wacu bataye umurongo. Abo duhejeje kuvuga birya kara ngo biraheze, baratunyaze intayi y'ukwikukira, bakibagira ko igiti gikurira mu babaji, canke ko agati katetswe n'Imana kadahenurwa n'umuyaga. Muribuka namwe ingene bagerageje gutembagaza inzego zitorewe n'abenegihugu mu mwaka wa 2015, Imana igakinga. Nejo bundi tubimenye kandi tubimenyere, kirazira kikaziririzwa kuvuguruza ijambo ryapfunditswe n'abenegihugu biciye mu matora. Turashimiye inzego zijejwe umutekano, izizejejwe kwivuna basi, hamwe n'abarundi bose bahagaze rugabo mu gutesha inkorabara zashatse kutunyaga intayi yo kwikukira. Ariko ngo atagapfuye ntagakira. Abo babisha baratwigishije gukunda igihugu no kugicungera, kuko turazi ko atakwiyanjanjwa ko kw'igihugu ariko kiriteramira ijoro n'umurango. Ni muri iyo ntumbero subiye gutera intege abarundi bose kumva no gutegera
akamaro ko gukingira igihugu duciye kuri za nyabune. Turashimiye kandi ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu vyafashije mu kubeshuza no kwiyamiriza ibinyoma n'amaremantanya vyariko birakorerwa Uburundi. Ubu tukaba twaramaze kwerekana ubugabo bwacu mu guhagararira amahoro no gutunganya intwari ibereye abarundi. Ko rero ishyirahamwe ONU ryo kumva ko tutakiri ku ntambwe yo kuturereka ico dukora, ahubwo hageze ko dukorana mu bibazo biraba iterambere rirama kandi ridakumira. Turasubiriye kumenyesha amakungu ko imiryango y'Uburundi yuguruye. Abipfuza gufasha Uburundi bose barahawe ikaze kuko turafise ivyo twokorana. Ariko bazi ko twipfuza gukorana twisunza amategeko mpuzamakungu agenga imigenderanire no gufashanya. Barundikazi bakunzi b'Uburundi, imbere y'umuzo w'abakoroni Uburundi bwari ubwami buramutswa abaganwa n'abagabo biga babakigaburira, ubwami bwikwije mu bisata bitandukanye, ubwami butera imbere nk'umuzinga uko bukeye uko bwije. Bwari ubwami bwiganjemo amahoro, umutekano n'impore. Uburundi bumaze kugwa mu minwe y'abakoroni niho bwaciye butangura gusubira inyuma nk'ibirenge, butakaza iteka n'itekane mu bisata byose, amaraso n'amarira bisubirira amata n'ubuki. Inyuma yo guhabuza intayi yo kwikukira, imyaka 43 yose yaraheze iraherengetera Uburundi bugoyagoya bugwa buvyuka. Yamara bwarapfunywe ntibwapfuye, bwarahabishijwe ntibwahahabuka. Igihe kigeze bwahagurukanye ubugabo burikunkumura akabi, busubira kuramutswa intahe n'igihugu. Ryashaka n'ubuhizi vyaragaragaye kuva mu mwaka wa 2005. Uburundi burasanurwa bwongera burasanasanwa. Iruhande yo gusanura ivyasambutse, guhumuriza no gusanasana imitima yatuntuye, iterambere ryarasubiye kwibonekeza mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu. Abarundi twarakubise ibweru, twibuka ubwenge, benshi mu bari bahunze igihugu barahunguka, mbere abatari bake bahungukana ubwenge, ubumenyi n'imitahe vyagize uruhara rudasanzwe mu kuzamura ubutunzi, ubuhinga n'ubumenyi bw'Uburundi bwari bwasinzikaye umwanya muremure. Ivyo vyaherekejwe n'ingingo kivyeyi zifise intumbero yo kuramira bene gihugu biciye mu gusabikaniriza abarundi bose umwimbu atamwana n'ikinono. Abarundi dusubira gusangira ikivi n'ikigega nk'uko vyari bimeze imbere y'umuzo w'abakoroni. Akarorero n'amashuri n'ibitaro vyinshi vyubatswe bica bijana n'ingingo nziza zashimishije abarundi bose n'amakungu zo kwigisha ku buntu abana bo mu mashure y'intango no kuvura ku buntu abana bari munsi y'imyaka 5 n'abakenyezi babibarukiye mu bitaro cy'ayo mavuriro ya leta. Ivyo vyatumye igihugu gitegura kazoza keza kugwaruka rwacu mu kurucisha ubwenge no mu kurufasha kugira amagara meza, kuko ari gwo Burundi bw'ejo. Barundikazi bakunzi b'Uburundi, kugira ngo iterambere rishware mu gihugu cyose atantari sigaye inyuma, mu ntango twarahaye imiliyoni 500 amakomine yose ngo atunganye ibikorwa vy'iterambere. None ubu tukaba tugeze aho umutumba wose uhabwa imiliyoni 10 zo kwiteza imbere mu kugwiza umwimbu, kuko tumaze kuzirikana ko iterambere nyaryo rihera aho nyene ku mutumba. Nico gituma ubu duhimiriza abene gihugu bose ku mitumba kuja hamwe bakagira ikibiri mu bikorwa vy'iterambere, kuko nyamwigenda ko atarimira impeshi.
harashinzwe n'umunsi mukuru wa komine uhimbazwa ku munsi wa gatandatu wa mbere wo mu kwezi kwa Myandagaro, aho abavuka komine bahura bakaganira ku vyaranguwe n'imigambi y'iterambere yimirije muri komine yabo. Harashinzwe imigambi yerekana ingene abarundi twifuza ko igihugu cyacu coba kimeze mu mwaka wa 2025. Ivyo vyose vyashobotse kuko twikukiye dushaka igihugu cifashe, kizira inzara n'ubukene, kizira kuzera inze, giteye imbere kandi tuzeye ko amagara n'ubuzima, uburaro n'uburamuko. Ni muri ntumbero twateguye twebwe nyene umugambi w'igihugu w'iterambere w'imyaka 10 kuva mu 2018 gushika mu 2027, dusangamwo imigambi yose y'iterambere yashizwe imbere mu bisata vyose vy'igihugu. Nk'uko mubizi, kurangura imigambi bijana n'uburyo bw'amafaranga. Aho twavavanuye na yangeso mbi yo kwama tuzera inze, harashizweho itegeko ryorohereza abanyamitahe bashaka gushinga amashirahamwe mu gihugu cyacu, rikaba ryatumye abagwizatunga bazana imitahe yabo barongerekana kurusha. Ubu amashirahamwe n'amahinguriro atari make akaba yaravutse kandi ariko arakora mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara zimwe zimwe zo hagati mu gihugu. Gutyo amahera yinjira mu kigega ca leta akongerekana. Harahinyanyuwe ingene amakori ya leta yotozwa kugira ngo abagwizatunga bagire uruhara mu iterambere rusangi. Ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi OBR carakoze bishimishije, bikaba vyatumye Uburundi bushobora kwibako ku bice 90%. Ariko naho amafaranga yinjira mu kigega cy'igihugu yongerekana ku mwaka, haracariho ibihengeri biyikeneye kuzibigwa kugira ngo amikoro y'igihugu yisununure. Tugiye kuzibira ivyo bihengeri, duhashe abasesagura, abanyonyezi, abarya n'abatanga igiturire cyo kimwe n'abahembwa bicaye. Kugira ngo igisata kijejwe gutoza amakori n'amatagisi kirangure imirimo kijejwe cyorohewe, hagiye kubakwa igorofa igeretse 12 izokorerwamwo ibisata vyose vy'ico kigo vyahora bishwiragiye hirya no hino, gutyo abaje kubugura no kwitura ico kigo nabo nyene boroherwe. Abarundi barayamaze ngo hari nkunzi na gaheta. Uwovuga ivyaranguwe akibagira umugambi wo kwegereza ubutegetsi abene gihugu mu gushinga umugwa mukuru hagati mu gihugu Igitega, ingoro y'umukuru w'igihugu yitiriwe uwo dukesha Uburundi umwami se Burundi Ntare Rushatsi, ibanki y'ugwaruka, ibanki y'abarimyi, ibanki y'abakenyezi, canke umugambi w'igihugu ujejwe iterambere, abamuteza abiri bovuga bati yavuze arazindwa. Ubu biraboneka neza ko kazoza ku Burundi kari mu minwe y'ihanga ry'abarundi. Barundi kazi, bakunzi b'u Burundi. Igihe twashikirizwa amabanga yo kurongora igihugu, twarashikirije muri rusangi imigambi mikuru izorangurwa na leta turongoye mu kiringo c'imyaka 7. Yose n'imigambi ifasha mu gutsimbataza intahe yo kwikukira. Abashikiranganje twaraye tugenye bazobashikiriza ido nido giyo migambi, umwe wese mu gisata ajejwe. Mbere ivyihuta kurusha ibindi mwaravyumvise, twabishikirije mu ijambo ry'umukwanguro twashikirije inyuma yo kurahira ko bagize leta y'u Burundi. N'ubu twashaka kubasaba kugira urunani mu bumwe n'urukundo, dushigikire iyo migambi mu bikorwa. Ico twashaka kugarukako muri kano kanya nuko Burundi bugiye kuramutswa benebwo, abene Burundi mwiteka ryabo. Ubu bugiye kuramutswa koko intahe n'ibindi bihugu. Iyo tuvuze igihugu kirangwa n'iteka n'itekane, cyari tukavuga igihugu c'abagabo biga bakigaburira, tuba tuvuze bimwe mu majambo atandukanye. Tuba tuvuze ca gihugu bene co bakora ku munwa aho bashakiye hose,
mu mifuko yabo naho hakabarizwa amahera yo kwikenura. Ni muri iyo ntumbero leta igiye gushyigikira bimwe biboneka abenegihugu bose bazova hasi bagahingura isi n'itunga kama Imana yatugabiye. Aha turashimishwa cyane n'agacumu k'ubumwe katanzwe n'abarundi mu gisata cy'uburimyi kugeza naho twihingurira intabire y'ikirundi ivanze n'iy'ikizungu, gutyo tugabanya ku rugero rushimishije ubumara bwonona isi ndimwa, umwimbu n'akanovera k'ibifungurwa birongerekana, amagara y'abantu n'ibidukikije birakingirwa, abarimyi bararonka intabire ku gihe no ku giciro kitavuna, aborozi baronka isoko y'amase y'ibitungwa yahora abapfa kubusa, igihugu nacyo kibona kuziganya amafaranga y'agaciro yahora akoreshwa mu kugura intabire mu mahanga ku bice 50%, bisigura ko twaziganije hafi imiliyoni 30 z'amadolari y'abanyamerika. Mu gisata cy'ubworozi naho dufatikanije n'abasanzwe badusahiriza mu migambi y'iterambere, haratanzwe inka, impene, ingurube, inkoko n'ibindi bitungwa vya kijambere kugira ngo turwanye inzara n'ubukene kandi dufashe mu iterambere ry'igihugu n'abenegihugu. Ubu ivyo bitungwa bikaba biriko biragwira mu benegihugu. Turifuza ko mu minsi iza twogwiza umwimbu bimwe biboneka kugira ngo tugire umusesekara dushora hanze, vyaba mu birimwa canke mu nyama z'ibitungwa. Kugira utwigoro tudondaguye ntitubimfa gusa, birakenewe cyane ko akama imboneza yacu yateye ku igenekerezo rya 17 Nyakanga mu 2019 ko kwitabwa nabo kega. Ubushikiranganje bujejwe igisata cy'uburimyi butegerezwa kurikanura kugira mu Burundi ntihasubire kwinjira intabire irimwo ubumara buhindanye isi yacu, bugasinzikaza n'amagara y'abenegihugu. Muri iyo ntumbero tugwiye guha ikibanza n'agaciro intabire twihingurira, na cyane cyane ko akarusho izanira abarundi n'igihugu atari agaseseshwa rumuri. Barundi kazi bakunzi b'u Burundi, iyo umwimbu wiyongereye ibisata byose birashikirwa. Mu gisata c'akazi leta yarerekanye ko yitayeho abakozi bayo, irongera imishahara yikurikiranya ku rugero rwa 34% na 15%, yongera iratanguza umugambi wo kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara y'abakozi. Ubu ico gikorwa kikaba gishitse ku ntambwe ishimishije. Turizeye ko turavye aho ico gikorwa kigeze, mu minsi iza n'akakarusho ko ku mwaka kazoboneka kuko kari kahagaritswe n'uwo mugambi abakozi batari bake bakenguruka. Kuva ku igenekerezo rya mbere mu kakaro naho leta izorihira abakozi bayo bakukurutse vya bice 20% bahora bariha mu kwivuza. Hazofatwa n'izindi ngingo mu minsi iri imbere maze uwukukurutse ashobore kubaho nk'uko yarabayeho akiri ku kazi. Kugira dutsimbataze intaye yo kwikukira nuko abarundi twomenyana mu kibano kandi tugafatana mu nda, kugira tunagure uwo muco mwiza wo gushigikirana wanyuranga abarundi mu bihe vyiza no mu bihe vy'umubabaro. Twaragarutse ku mugenzo mwiza wo gushigikirana, hatanguzwa kandi umugambi ufasha bene gihugu bari mu mashirahamwe kwivuza borohewe. Harashinzwe umunsi wo gushigikirana wamuba rimwe mu mwaka. Haratanguzwa kandi umugambi mera nk'abandi urosa abafise amikoro make amafaranga yo kuzamura ubuzima bw'umuryango mu ntara zitatu z'igihugu. Imbere yo kurangiza twashaka kubagira inama yodufasha gutsimbataza intahe yo kwikukira. Ubwa mbere tuzirikane neza icivugo ngenderwako cy'u Burundi, ubumwe, ibikorwa, amajambere. Gisigura muri make ko ataco twokora ngo kirame tutari kumwe, kandi ko tudakoze tutotera imbere. Twame dufise kumuzirikanyi ko
iyo twerekeza ari igihugu giteye imbere cigaba kikigaburira turi kumwe twese birashoboka. Ubwa kabiri, tuvavanure n'agatima ko kugarariza inzego zivuye mu matora, kuko nk'ifato nk'iyo atahitaniye no kurwanya intahe yo kwikukira na demokarasi, kandi tumenye ko kizira kikaziririzwa kuvuguruza abenegihugu guco baba bapfundikiye mu matora. Ko twamaze gusezerera intwaro y'igikenye n'intwaro z'amagaburanyama, zina ndongozi namenye ko ari umusuku w'abenegihugu. Indongozi nizikorere abenegihugu bashime atanumwe avuyemwo, niho n'amakungu azobona ko Uburundi ari igihugu c'ijunja kuko gifise indongozi z'ubuvyeyi. Ubwa gatatu, twabe tuzirikana ko umurundi wese yaba mu Burundi canke mu mahanga ari ubwa mbere na mbere umurundi, kandi ko naho yoronka ubundi bwene gihugu atateka azigera aronka risumba iryo kuba umurundi. Turasavye abakandizi b'u Burundi mu bindi bihugu kwama bavyibutsa abarundi bari mu bihugu barimwo. Ubwa kane, dufashanye tugire urunani rw'intamenwa, tugwanye ubunebwe, dukomeze ubumwe n'urukundo mu bantu, dukure amaboko mu mpuzu, dukore dutere imbere, dushyigikire intahe yo kwikukira. Tumenye ko igihugu zerinze gihanze amaso imfashanyo ziva hanze kitaba cishira ngo cizane ukwikukira kwaco guherera mu majambo gusa, na kare uwanka gucuka acika uruzingo. Ubwa gatanu, dufashanye mu gusasagaza ubutungane, butungane butunganiriza bose atankunzi, kandi tuzirikane ko ubutungane ari kirumara mu gutsimbataza intahe yo kwikukira. Ubwa gatandatu, umurundi wese yumve ko Uburundi ari cari ca twese. Turasavye impunzi z'abarundi zitahuke mu gihugu cabibarutse. Mu Burundi nta nyagufa nta nyagukira, Uburundi buradukeneye twese. Amaherezo y'inzira ni mu nzu, nimutahe iwanyu mukiri abarundi b'ubuntu, kuko inkoko irara mw'ishamba bugaca yacitse inkware. Ubwindwi, twijukire ibikorwa tuje mu mashirahamwe duteza imbere amakoperative ari ku mitumba yose, tworore turime kijambere, twimbure turonke ivyo dufungura n'umusesekara dushora mu masoko, twikukire koko. Ubwindwi, nidukomeze imiryango yacu yo mushinge w'igihugu, turerere urwaruka mu bikorwa tubigisha ikizira kugira ngo dutegurire kazoza keza Uburundi. Urwaruka rwamaze gushika mu bigero nagwo turusaba gukanura babone iyo baja, natwe tukaba tubemereye kuzobaguma hafi, tubafate mu mugongo muri iyo nzira. Ubw'umunani, twamirire kure imbuto mbi yabibwe n'abakoroni mu Burundi, twamirire kure ubugunge n'uburyarya, dusangire tudacuranwa, turagirane atawusobanurira uwundi, duhinde ikibiri atawukebera mugenzi we, uwuteye imbere yibuke abasigaye inyuma. Ubw'icenda, tuvire hasi rimwe mu kurwanya ikiza corona kitubuza kwishira no kwizana, dushigikire ingingo zafashwe na leta mu ntumbero yo kurwanya ico kiza, na cane cane isekeza twazitaziriye ndakira sinandura kandi sinanduza. Dusozereye dusubira kwipfuriza umunsi mukuru mwiza abarundi bose, mu buhimbaze mu rwese n'akanyamuneza, umwe wese azirikane uruhara rwiwe mu gutsimbataza intahe yo kwikukira. Umwe yibaza ati, mbega nokora iki ngo Uburundi bwacu bushinga icumu mu mashinga? Umwe wese yamize kumuzirikanya ko ivyo akora vyose ari vyo bihesha ishusho Uburundi bwacu, aca amenya ikitazira n'ikirekuwe. Niharambe intahe yo kwikukira ku Burundi. Imana mushobora vyose ihezagire Uburundi n'abarundi. Murakoze.